Reka nsubire ndabaramutse mwebwe anywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure yemwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye amakuru ahambaye cane ariko aravugwa mu mutekano ndetse n'ibiriko biravugwa ku bijanye n'itembagazwa ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Amasoko menshi aremeza ko akarwi kariko karashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye karongowe na General Prime Niyongabo, mu gihe yamaze kubona ko General Evariste Ndayishimiye ashaka kumubogoza amabanga yo kuba umukuru w'igisirikare cy'u Burundi, ariko akaba yarasanzwe ari we amukingira mu gihe hari abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Yagize ishavu rikomeye cyane, ahita avuga ko byanze bikunze nawe agomba kwifatanya na karwi gashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ako karwi kari gasanzwe gashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye na karwi karongowe n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, arongoye umugambwe ku butegetsi atariko arerekwa imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi avuga ko ariko arahemukira umugambwe muri rusange, kandi akavuga ko yahemukiye umugambwe kandi ari we wamushize kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Bakavuga rero ko bagomba gukora ibishoboka byose mu gihe yanze kubumbira ko bagomba kumwikuraho, kuko babona ko atakindi gishoboka, kuko baramusabye ibishoboka byose kugira ngo ntibamubogoze mabanga, ariko aranga. Aho bamusabye nko kuba yafungura General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ariko aranana yanga kumupfungura, avuga ko impamvu yamupfunguye ikomeye, kandi ababwira ko naramuka amupfunguye n'ubundi azabandanya umugambi yari afise wo kumutembagaza ku butegetsi. Ibyo byose rero ntibyigeze binezeza akarwi gashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ako karwi kakaba ari kiganjemo nyine abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bababajwe n'impinduka ziriko ziraba mu gihugu c'u Burundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye agaragara ko ashaka guhindura ibintu nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye bijanye n'ako karwi kariko karashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'ibigiye gukurikiraho muri no minsi nyuma yaho amakuru menshi atandukanye yemeza ko agiye gutembagazwa, ariko bikarangira bidakozwe. Ariko benshi bakemera ko byakozwe mu kinyagiro gikomeye cyane, aho banabujije Perezida Evariste Ndayishimiye kugaruka mu gihugu c'u Burundi. Bakavuga ko naramuka agarutse mu Burundi bazamugirira nabi, bakagira n'ibyo bamusaba. Aramutse abyemeye agaruka mu gihugu atacyo yinona, ariko aramutse atabyemeye barashobora kumugirira nabi ku buryo bukomeye cyane. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye ajanye n'umutekano nyuma y'aho hatanguye kuvugwa ibitero bikomeye cyane ngaho ku gataka k'u Burundi, kandi ababikoze bakavuga ko bariko barakorana n'abategetsi bahambaye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ariko abo bategetsi bariko barakorana nabo nta bandi, ni bamwe nyine bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bashaka kunaniza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ukoreshezeho amakuru n'ibiganiro ujye wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubashikiriza inkuru zijanye n'itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, tubanze tubashikirize amagorwa ariko arabera muri Beseri, aho abariko barajya gupfungirwaho bariko baridoga, kandi abenshi bakaba ariko barapfa kubera ubuzima bubi babayemo. Amagorwa y'amabohero muri Beseri i Bujumbura. Nijoro twararonse ubutumwa bw'abapfungiwe muri Beseri bitabarije mu gihe bariko baranyagirwa atagitabara. Ubutumwa bwabo buvuga amagorwa, agasuzuguro n'akarenganyo barimwo. Ngibi ibikuru biri mu butumwa bw'abo bantu nyine batwandikiye badusaba ko twabatabariza, kuko nyine babayeho nabi cyane kubera ibyo bariko barakorerwa n'abo nyine barongoye Beseri, aho bariko barabafata nabi cyane ku rugero rutarigera rubaho, wamengo si abantu. Ibitigiri by'umurengera mu busho buto cyane. Beseri si ibohero, hariyo ubusho buto cyane, aho abapolisi bashira umuntu bikeka ko icaha bakamusambisha, bakaca banyarutsa kumurungika muri parike. Muri parike babona hari ibimenyetso bikomeye ko uwo muntu yakoze icaha, baca bamurungika mu ibohero. Mu kurindira ko uwo muntu aburana imbere y'abacamanza, mu byumve neza, umupfungiwe muri Beseri nta caha aba aragira, kuko nyine aba akiri umwere, kuko nta rwego na rumwe ruba ruramwagiriza icaha runaka, ahubwo nyine babikiri muri process. Uko ibintu byifashe muri Beseri muri kino gihe ni akamaramaza gakomeye cyane.
uwanditse avuga ko hapfungiwe abantu boba bashika 700 bari mu twumba dutandukanye duto duto cane. Avuga kandi ko abapfunzwe batanashobora kukwirwa muri utwo twumba, ari nayo mpamvu hariho benshi barara mu kibuga aho barara banyagirwa ku rugero rubabaje cane, kandi bikaba biri kubaviramwo ingaruka zikomeye cane, aho benshi bariko baranapfa kubera ubuzima bubi bariko barabamwo. Abo rero nibo imvura ya nijoro yanyagiye gushika irinde ica atagitabara, aho nta muntu n'umwe wigeze abatabara. Abandi benshi bamaze gupfungirwa muri Beseri barashinga intahe ingene ari habi cyane. Urukumba dutoya twuzuye imibu n'ibiheri ku buryo kurara hanze ariyo mahirwe kurusha kurara mu cumba. Abafise batanga ibiturire ku bapolisi kugira bareke birarire mu kibuga, ariko ibyo biba mu gihe abapfunzwe bataba ari benshi kandi hakaba atari mu mvura ikomeye cane nk'iyo iriko iragwa muri ino minsi. Hari abavuga ko bavuye muri Beseri baca bagwara malariya ikomeye kubera iyo mibu ndetse n'ubuzima bubi cane bariko barahurira nabwo muri Beseri. Ubuzima bubi cane muri Beseri, abapfunzwe baguma bahapfira ku rugero rutarigera rubaho, aho abanyagihugu batari bake babona ko ibi bintu biriko birakorwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye isoni cane kandi ari ibintu bibabaje cane, mu gihe Martin Niteretse yirirwa avuga ko akorera abarundi ariko akaba atagera muri Beseri ngo arebe ibiriko biraberamo. Kubera Beseri itari ibohero, nta na kimwe kiriyo giteguwe co kubeshaho abahapfungiwe. Bamaze kugera kuri 700 ho birumvikana ko ibara riba ryaguye, nta kintu na kimwe leta ibigishoboye gukorera abo bantu. Gufungura muri Beseri ni ikibazo mu gihe upfunzwe ataronse umugemurira canke ngo abe afise udufaranga kuri we ko gutoma ko ico afungura. Ejo haheze hari abagira neza bahazanye ipfungurwa. Uko byagenze nk'uko tubwirwa n'uwari ariyo ndetse n'uwabonye ibyahabereye. Uyu munsi habaye akajagari mu gihe hari abagira neza bari bazanye imfungurwa. Kubera ubwinshi bw'abantu barwaniye izo mfungurwa bazijyana ibyondo n'umucanga byo hasi, kuko nyine bari bariko bararwana. Haje abapolisi gutabara abantu bakubiswe kugera naho n'abapolisi basigara nyine bayoberwa ibibaye, kuko bari bamaze kubona ibyo bintu biriko biraberaho ari ibintu biteye isoni cyane. Ariko ibi byose byatewe n'igitigiri cyinshi cy'abapfungiwe aho ngaho kandi batagira ababagemura. Ibi byose bikaba biri guturuka nyine ku miyoborere mibi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri ubwo buzima butoroshe, hari abapfunzwe baguma bapfira muri Beseri, ariko uhatwara Komisariya Jacques Nijimbere ntaco bimubwiye. Upfunzwe yandika ati: abapfunzwe batagira dosiye baheze bapfira hano hantu. Mu mpera z'ukumunani hapfuye 2. Kuwa kabiri uheze hasohowe indembe 2 zidahema. Kuwa kane hapfuye 1, kuwa gatanu uwundi hapfiriye muri toilette nyine kuko yari yabuze umwitaho. Kuwa gatandatu hari uwaguye ku mukumba ariko ava indani agerageza kuja kuryama imbere y'akaryango dusohokeramwo. Hari na 2 bapfuye ejo Dimashi nyine kuwa mbere, aho bapfuye ari benshi cane. Ubu ndiko ndavuga iyi nkuru hariho 4 b'indembe bashobora kurara bapfuye. Umwe wewe nta gihema, abandi bahema akuka kanyuma, ariko biraboneka ko nyine nabo umwanya n'umwanya bashobora gupfa kubera ibiriko birababaho. Mu ncamake, mu ndwi iheze abapfunzwe 7 barashobora kuba barapfiriye muri Beseri. Ntituramenya ko zino ndembe 4 zaraye zirusimbye. Ibintu byifashe gutya mu gihe abatwara Beseri ataco bibabwiye. Komisariya Jacques Nibigira yoba abwira abanyororo batagira dosiye ko bazopfa kamwe kamwe gushika bose baheze. Urukwandikiye nijoro yagize ati: ijambo ryambabaje uno munsi ni igihe Nyumbakumi w'Agasho yahamagaye abanyororo ngo bagerageze baze hafi y'umuryango kugira abapolisi bacunze Agasho babimenyeshe hejuru nk'uko bahora babigira. Ariko abo bapolisi bose bahuriye ku ijambo rimwe ngo nibapfe ejo bazohambwa, ngo meri ya Bujumbura izobahamba. None by'ukuri ubutegetsi bwo babuzi bino bintu by'iyicarubozo biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'ubu iyi saha muri aka kanya izo ndembe ziriko ziragirirwa nabi kandi ziriko zirahura n'ibibazo bikomeye cane, aho ziriko zirakorerwa iyicarubozo
kandi atacaha na kimwe kirigera kibagira. Nimudutangire ubutumwa ahashoboka buturenganure, bongere barekure aba bana boye kwicwa n'inzara mu gihugu cari kijejwe kubafasha. Komisariya wa Beseri ubwiwe niwe yivugiye ko bazoza baraja guhamba kamwe kamwe mpaka bose bahere bishwe n'inzara. Imvura n'imbeho nukuri tutabarize dutahe kuko ibintu biriko biraberamo hano birateye ubwoba kandi n'ubu ngubu harimwo abagiye gucikana kubera ubuzima bubi barimwo. Hama bongere babwire akarwi k'abiyita abasekirite bareke kuza barakubita, bongere bahohotere abantu kuko bariko barakubita abantu kandi bikaboneka ko bariko bakubita n'ubundi batariho, kuko abenshi ubuzima bwarabananiye kubera ubuzima bubi babayeho mwako gasho turi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Uwitwa Butoyi arabizi nibyo yirirwamwo, ariko kuko hariho izindi ngufu batazi iyo ziva ararengerwa. Dufashe ndakwinginze udufashe nukuri dutabarize kuko ibintu biriko biratubaho ni ibintu biteye isoni cyane kandi ni ibintu bibabaje mu gihugu kirimo demokarasi. Akarenganyo katagira izina kari muri Beseri. Aho muri Beseri hapfungiwe imirwi ibiri y'abantu. Umurwi wa mbere ugizwe n'abapfunzwe batagira dosiye, ni ukuvuga abapfunzwe batanditswe na hamwe. Benshi muri abo ni abana bakurwa mu ibarabara, abandi ni abantu bagenda barafatwa mu mikwabo itandukanye y'igipolisi. Muri abo batagira dosiye harimwo benshi usanga bafashwe n'imbonerakure, ugasanga ni nk'abamekanisiye canke abafundi bava mu Bujumbura rirare baje gukora ku mashansiye atandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Abo bose bapfunzwe gutyo ntibagira nyine ababagemura, usanga baramaze indwi nka 3 canke zirenga. Uronse amafaranga atanga ku bapolisi baraheza bakamurekura. Abapfunzwe batagira dosiye ni nabo benshi bicwa n'inzara kubera bataronka ubagemurira kuko nyine ababo ntibabazi aho bapfungiwe. Umurwi wa kabiri ugizwe n'abapfunzwe bafise dosiye. Aba nabo barimwo abatari bake bapfunzwe kubera amadeni bafitiye abantu. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane kubona umuntu waba umufisiye ideni akagufungisha aho kugira ngo arondere uburyo ki wayabona ugapfungwa aho uvayo utanze andi asumba ayo wari urimo. Aba OPG baraheza bakabagumya ugasanga barengeje igihe, bakababwira ko bazavayo bahejeje kuriha amadeni yabo. Kadundura ni abagumizwa mu gasho kandi barekuwe na OPG. Aha uwariyo atanga akarorero k'umupolisi yitwa Piyo abangamiye abapfunzwe. Yanditse ati hariho n'umutama yitwa Piyo arwaye kanseri mu kuguru, niwe yica agakiza muri kano gasho. Barashobora no kwezwa ariko nyine we akanga kubarekura kuko niwe aba abishinzwe. Uyu Piyo akorera ku meza y'ibitabo byandikirwamwo abanyororo, ni nkawe ajejwe kwemeza abasohoka agasho ndetse n'abagumamo. Ninde abazwa aya marorerwa muri Beseri? Uwa mbere abazwa akamaramaza k'ibibera muri Beseri ni Komisariya Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, akaba ari nawe atwara Beseri. Uyu ni nawe azi abapfungiwe muri Beseri bose, niwe azi ubuzima bwa Beseri ariko akabandanya yakira abapfungwa ntanasabe ko baroherezwa uko babayeho. Ni nawe abwira abapfunzwe batanditswe ko abazopfira ngaho bose kamwe gushika baheze. Jacques Nibigira arakwiriye gukurikiranwa mu butungane ku mabi menshi amaze kuvugwamwo guhera mu Kirundo iyo yahora imbere y'uko aza mu gisagara ca Bujumbura. Uwa kabiri abazwa bino bintu ni General Major de Police Frederic Budomo arongoye igipolisi c'u Burundi. Nimba atazi bibera muri Beseri azoba ari umusamazi mu mabanga ajejwe. Nimba abizi akanuma azoba akwiriye gukorwa no guhanwa bikomeye cyane kuko birababaje kubona ibi bintu byose biba arorera. Ni akamaramaza gakomeye cyane kuri uyu mutegetsi. Uwa gatatu abibazwa n'umushiranganji Martin Niteretse ajejwe umutekano. Mu bihugu byose byisoneye umushiranganji niwe wa mbere abazwa ibintu bibera mu gisata ajejwe. Iyo adafashe ingingo nziza ziheza ibijanye no guhonyora agateka kazina muntu niwe wa mbere aheza akabibazwa. Icihuta ubu nyine nuko Martin Niteretse yo kwishikira muri Beseri kuraba ibyo bintu biriko biraberayo. Umuntu yonabaza n'abarongoye igisagara ca Bujumbura ingene baguma bahamba
ariko nyine ntibamenye ibiriko birabera muri BCR ariko ntibakore amatohoza ku kiriko kirica abo bantu nyine bari kubandanya guhamba buri munsi. Umurwi CNDH ujejwe agateka k'azina muntu wategerezwa nawo kwishikira mu busho bwa BCR kuraba ibyo bintu biberayo ibyo ari byo. Turabandanya gukurikirana bino bintu biri muri BCR. Ejo mwijoro aho twavugira iyi nkuru ubutumwa bwo kutabaza hari abapolisi 4 baciye binjira gusaba abanyororo bazi uwabo ngo batahane. Abanyororo baravugije induru nyinshi cane baranka gutahanwa ijoro. Nta nkeka ko abatwara BCR bagize ubwoba babonye amabi bakora agiye ahabona kuko birababaje cane kubona ibintu nk'ibi biriko birabera mu gihugu kivuga ko gifise demokarasi. Tuvuye ngaho amakuru yacu nyine tuyabandanize ku nkuru ihambaye iriko iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho umutekano umeze nabi cane aho benshi bariko baribaza ibigiye gukurikiraho nyuma y'aho hatanguye kuvugwa ibijanye no gutembagazwa kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko amakuru menshi akaza yemeza ko n'ubundi akarwi kariko karashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye hari ibyo kamusabye bihambaye cane harimo no gupfungura uhoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Ibyo atabyemera n'ubundi umugambi wabo wo kumutembagaza ku butegetsi bakawukomeza kandi bakamusaba ko nyine yakingira inyungu zabo nk'uko nyine yaratanguye kubisokororaho aho yaratanguye kubashira ahabona agashira n'amabi yabo ahabona, ariko ibyo byose bamusabye ko agomba kubipfukira kandi agapfungura General Arengiyome Bunyoni kugira ngo bagumye kumushigikira, ariko bavuga ko natabikora bamutembagaza byanze bikunze. Ariko ibyo byose akaba biriko biravugwa nta mutegetsi n'umwe ku rwego rwo hejuru arigera abyemeza. Nibyo turikiriko turakurikirana kugira ngo tumenye uko biriko biragenda ku bijanye nyine n'abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Nituza kumenya andi makuru mashasha turaza kubashikiriza mu idonido. Wifuza kuzajya bamambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo koreshezeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.